Turabaramukije cane bene data bakunze b'ikiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije ngo ashishikare kubana namwe mu bijanye no mu banyu. Turabaye kandi ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha utaramanye na jewe Jean Imana irambona nkabarije nsanzwe ndakibatunganiza kandi nkongera nkakibashikiriza. Rero ndafise amajambo ngomba ko dusangira muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi. Amajambo dusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, dusoma duhereye ku gice ca 5 umurongo wa 6 wonyene. Tuza gusoma amajambo menshi murazi mu kino kiganiro, intumbero yacu ari yuko comara umwanya atari muremure cane worambira abantu. None rero dusoma ayo majambo tuyasangira indanzi y'amajambo ivuga ngo Yesu yerekana abahirwe abaribo. Umurongo wa 6 uvuga ngo hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo dusomye, aya majambo dusomye ari muco imbonera kure mu bya Bibiliya, munyemerere mvuge gutyo, canke abasesanguze mu bya Bibiliya bita ngo ni inyigisho zo ku musozi. Izo nyigisho zo ku musozi nazo zigizwe n'amajambo atangurira ngaha nyene muri iki gice ca 5 usomye rero ku murongo wa mbere. Hari amajambo avuga ngo abonye iryo shengero aduga umusozi, amaze kwicara abigishwa biwe baramwigira, yanzika kuvuga arabigisha. Aha niho inyigisho zo ku musozi zitangurira. Ngomba kubumvisha gusa aho zigarukira, naho zigarukira ku murongo wa nyuma w'igice c'indwi, kubera ko umurongo wa mbere w'igice c'8 muri kino gitabo nyene c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, umurongo wa mbere rero mu gice c'8 uvuga ngo amanutse uwo musozi. Ni kuvuga wa musozi yarika aravugira ko y'amajambo yatanguriye ko ishengero ryinshi riramukurikira. Imana yacu nihimbazwe. Ivuga ngo rero amajambo agize igice ca 5 cyo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo n'igice ca 6 n'igice c'indwi, niyo majambo Yesu yigishije ari muri ico kibanza mu mwanya umwe. Arigisha ayo majambo yose, aheze abona guhaguruka aragenda. Ni kuvuga rero nizo nyigisho navuga ngo nyinshi yigishije umwanya umwe, kandi tubonye yuko bavuga ngo n'inyigisho zo ku musozi. Ndafise ibiganiro bitari bike, murumva nyene ko ari amashati y'itatu yose urukurikirane rw'inyigisho rero zivuga nyene ko tuhoye ko ari inyigisho zo ku musozi. Ndafise amanota yazo tuzoyavuga naho ko mbere mu gihe kizoza ibihe ntivyagenda bigenda neza. None rero ubu nagomba ngo dukuremo kano kajambo kamwe tubonye ngaha. Yesu yariko ngo arerekana abahirwe mu bwami bwo mw'ijuru abaribo, les béatitudes mu gifaransa nk'uko babivuga. Hanyuma muri bano bahirwe 8 rero, cyangwa se muri buno buhirwe 8 yariko aravuga, avugamo ngo hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohabwa. Ibi bintu rero bya bano bahirwe 8 birafise ama-etape menshi ntabanje kuja mu muganga gusa ngo tugabo turimo kano kantu kavuga ngo inzara n'inyota byo kugororoka. Mu by'ukuri ukurikiranye buno buhirwe yavuze, aho yavuze ngo hahirwa abatuntuye, hahirwa aboro, ubyumvise uca wumva umengo ibintu yavuze byose ni ibihushane, kuko ico gihe abari abahirwe bari bahari, kandi umuntu wese umubajije abari abahirwe nona kubwira ko abahirwe ari abafise ibina biriya, abafise ingamiya, abafise amafarasi, abafise inka, abafise intama, abafise kumbura amatongo yagutse, kuko hariho ubusumbasumbane. Ndibuka ko mu nyigisho za Noel harana navyerekanye, nabivuze ko nawe nyene muri kiya gihe ca kera cyo mu isezerano rya kera iby'ubusumbasumbane byamyeho, hakaba haboro bavuga ngo ni nyarutariba, bavuga ngo babandi bavuga ngo nyagupa, hakabaho rero n'abanyagukira, abatunzi bafise byose babayeho neza. Yesu rero avuga ibintu bigoye kumva, bigoye gutahura, ababwira ngo hahirwa
abafise inzara n'inyota, ukuntu inzara ibabaza, ukuntu inyota ibabaza. Mugo gacumva umuntu avuze ngo hahirwa abantu bashonje kandi hahirwa abantu banyotewe. Imana yacu nidutabare kuko aribo bazohazwa. Ariko yakozwe n'ijambo ryiza aravuga ngo iyi nzara ndiko ndavuga si inzara y'umutsima n'inyama, si inzara y'akaboga, si inzara kumbure ya wakubega mu nyemerere, si inzara y'ikivunde, si inzara y'ipirawo, ariko ni inzara yo kugororoka. Hahirwa abanyotewe batanyotewe kumbure ibinyobwa bitandukanye bivugwa hirya no hino ngaho mu kibano, utushaho za zindi zose. Hari n'ibyo je mbona simenye ko ari inzoga, nkarinda kubaza nde iki kintu n'inzoga nko muri frigo, ugasanga kumbure abandi badandaza ibintu bivangavanze, kandi ikintu kabuta kizi neza bakatubwira iki kintu none mbe ni jus canke n'inzoga, kuko hari imyaka nabayeho kumbure ntari ngaho. Hanyuma rero tusanga hari igihe umuntu atabazi ibyo bintu navyo igihe vyaza, mbega vyaje n'inzoga canke vyaje nk'amaji. Ushikiye muri alimentation nawe urabona ntubura amaji utazi canke inzoga utazi. Rero aravuga ngo hahirwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka, kuko abo bantu bazohazwa. Muri andi majambo bigomba kuvuga ngo abafise inzara n'inyota mugabo by'ibindi bintu bitari inzara n'inyota vyo kugororoka, abo bantu naho boronka ibyo bafitiye inzara, ibyo bashonje, abo bantu naho boronka ibyo banyoterewe, ibyo bafitiye inyota, abo bantu ntibazohazwa. Kuko Yesu we avuze ngo abazohazwa, abazoba satisfait, abazokumva ko inyota yabo novuga ngo ibaye iheze, bamazwe inyota, abazokumva yuko inzara yabo iheze, ni abafise inzara n'inyota byo kugororoka. Kuko abantu bashonje kugororoka, kuko abo bantu banyotewe kugororoka, nibashikira kugororoka, inzara n'inyota bafise izohera. Bazokumva yuko umutima usuye mu gitereko, bazokumva ko baronsa amahoro, bazokumva ko baronsa ukubumbwa n'ibyo bafise, bazokumva imitima yabo ituje. Ubwami bw'Imana buzoca buza bube muri bo. Abafitiye inzara n'inyota kugororoka, aba bantu barahiriwe, kuko aba bantu bazohazwa. Irufa boshikira gusa bakaronka ko no kugororoka bakeneye, aba bantu bizoba biciyemwo, bizogenda neza. Ariko abafite inzara n'inyota by'ibindi, abo ntibazohaza. Kuko no mu buzima bwa misi yose twama twabibonye, ugasanga umuntu arereka nyuma y'amahera akazorinda apfa, kandi akanayaronka mugabo ugasanga nta mahoro ayafitanye. Afise imodoka zirara hanze n'izirara mu nzu, ziri mu mabarabara zica amahera, ugasanga ibintu afise vyinshi. Ariko mugabo uyu muntu ugasanga nta mahoro afise, afise umwina w'ivyisi, afise inzara, afise icaka co kuronka ivyisi. Ariko mugabo ivyisi naho ubironka, inzara yabyo ntihera, inyota yabyo ntihera. Uronse kuvuga ngo noronka kirya, uronse imodoka y'amapine ane uvuga ngo noronka y'amapine 6, uronse y'amapine 6 uvuga ngo noronka y'amapine 8, umuduga hagerege uvuga ngo noronka indege nayo, noronka indege 2, noronka na biriya. Ibi byo mw'isi duharanira, tugirira icaka, tugirira inzara, tugirira inyota, ibi bintu naho tubironka kajana, ntiwigera wumva ko inzara iheze, ntiwigera wumva ko inyota iheze, ntiwigera uba satisfait, ntiwigera wumva yuko ubumbwe, ntiwigera wumva yuko umutima
ushitse mu gitereko, usubiye mu gitereko utuje, ariko abafise inzara n'inyota byo kugororoka baronka amahoro, baratuza, Imana ibana nabo, ubwami bw'Imana buba mu mitima yabo. Aba bantu n'abahirwe kuko abafise inzara n'inyota byo kugororoka barahazwa. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, nta n'amajambo numva nari mfise mugabo kandi ntabwo tuvuga ku mwanya muremure cane kubera nyene ya ntumbero twihaye. Ariko mugabo rero nagomba imbere yuko turangiza, ijambo ry'Imana ntirizera ubusa. Mbega urazi muri ino minsi ufise inyota y'ibiki? Unyoterewe ibiki? Ufise inzara y'ibiki? Ni ibihe bintu uhahamiye? Ni ibihe bintu ushize ku mutima wawe wose? Ni ibihe bintu uhereje kwinkomezi zawe zose? Ni ibihe bintu bituma urara udasinziriye, bituma urara utaryamye, bituma uhagarika umutima wumva ngo noronka ibi noronka ibi? Ubwo by'ukuri urafise inzara n'inyota byo kugororoka canke ntavyo ugifise? Ndibuka kera tukiri abana muri bino bihe twakuriyemwo by'intambara by'ugwimo, tugakurira mu buhungiro. Mu buhungiro naho hacabaho abajejwe umutekano, murabizi abo twakoranye ko mbone muca muvyibuka. Habaye ibihe twebwe abana wasanga kubwo kumbura ivyo bihe nyene vyo mu buhungiro n'ubuzima bwo mu buhungiro namwe murabuzi, ugasanga umuntu yama acunganywe n'ingene yoronka ivyarya hariya novuga ngo kw'ipozisiyo canke se mu gisirikare hariya hayi murabizi. Hariya amaterme twavuga ngo ni ugutinga, abandi nabo ngo ni ukurobeza, abandi nabo sinzi nyene bivuga nyene ibintu nk'ivyo murabizi nyene abantu ko muri bace muri ubwo buzima sigomba kuvyinjiramo cane. Ariko mugabo ngomba kuvuga iki, ndibuka ingene ico gihe wasanga n'uturonse aducanye aho abandi bari bamusumvya imbaraga. Twebwe abana, umwana gusumvya imbaraga amenyereye kurwana, amenyereye gusakuranwa, yarashobora kubigusahura akagenda. Kubera iki? Afise inzara y'umuceri n'ibiharage vyo mu gisirikare, afise inzara n'inyota y'igisuperi. twe twari tazabona igisuperi biri tukabita ngo ni tarasane canke ngo ni bisanzurire kandi majambo kumbure numva umego sinzi ugende. Rero kubera iki? Abantu bari bashonje, twari dushonje, twari twifitiye inzara, twari dushonje, tudafise aho turima, twaravuye mu matongo yacu, twibereye mu buhungiro. None wumva vyari kugenda gute? Ariko ico nabonye coco, uyu munsi warajayo ukagenda gusaba indya mu gisirikare, n'ejo ugasubira, n'ahegeye tugasubira, na rimwe wigera wumva yuko sinzi. Haragira n'igihe mbere n'ivyo muhira vyabonetse ugasanga ko twamaze kwimenyera, n'ivyo mu buko umengo ntibiguhaza, ukaronka rugengirana guterana ingumu hariya muri cuisine y'igisirikare. Imana tuje dutabara. Urasanga rero inzara y'ibyo kurya biyoka, inzara y'ibyo kurya bihera, inzara umunoho w'ivyisi, ugasanga nibyo umuntu afise. Nawe birashobora ko muri ino minsi ufise inzara y'ivyisi, ufise inzara y'amafaranga, ufise umunoho w'ivyisi, kandi ibyo ukavyiruka inyuma. Mbere rimwe na rimwe ugasanga n'ugucumura wocumura kugira ngo bironke. Ariko mugabo mbiriza, kubironka si bibi, kuronka amahera si bibi, kuronka imodoka si bibi, kuronka amayetaje si bibi. Ariko mugabo ibyo ntibikureho kugira inzara n'inyota byo kugororoka. Wowe wumvise iri jambo muri kino kiganiro igitondo gishasha, nagomba kugusaba ngo iruhande yo kwipfuza kuronka imodoka, iruhande yo kwipfuza kuronka indege, iruhande yo kwipfuza kuronka amahera menshi, iruhande yo kwipfuza kuronka etaje, iruhande y'ibyo ndagomba gushiraho inzara n'inyota byo kugororoka. Ubirondera no kugororoka, ubirondere mu kugororoka. Iyo nzara n'inyota ufitiye iterambere, ufitiye itunga, ugomba gushika kuri biriya, ku nzozi zawe, ku ndoto zawe, kuri objectif yawe. Ntukuremo kugororoka, gumana inzara n'inyota byo kugororoka, kuko ibyo uzoronka byose ubironkanye kugororoka bizokubumba
mu yandi majambo uzohazwa, kuko umugororotsi aronse kuno kugororoka yaronyejwe na yanzara n'inyota byo kugororoka yagira, bituma na duke twiwe afise atubanamwo amahoro. Ariko mugabo atakugororoka ufise, naho boguha amahera ya banki mondiale, woguma uri umugorwa, woguma uri umurushwa, ariko amahera woronka no kugororoka ukayagororokamwo, waguma uri umugororotsi, byose vyogenda neza. Rero hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko aribo bazohazwa. Nayo abandi bobo nabo biruka inyuma birengagiza kugororoka, naho bo bironka bahataye kugororoka, ntibizigera bibabumba, ntibazigera baba amahoro, ntibazigera babaho bumva batuje batekanye. Oyaye, muri iyo minsi nabonye umuntu w'umugwiza atunga akomeye, afise amabanki, afise n'ibindi, ariko mugabo hafi yaho narindi mbona haje abagore 9 baterana ingumu, baterana ibidaji, baterana amabuye, bahapfa kwicana bazira kumwe muri bo yahawe nyatuntu yari asanzwe arimo. Uyo muntu amahera arayafise, kandi abantu bose bavuga bati by'ukuri n'ico gihe baterana ingumu wewe ngo ntiyari ngaha muri kino gihugu, yari mu ndege yavuye mukumburenga ngo mu gihugu kanaka, sinzi sinakurikiranye ngo mbaze neza kurumva ntivyandaba, ariko ico gihe baramurondeye kuri ntuzeye mu buhinga bwa none, baramuronka babwira yuko ariko araza ageze kumbure mu kirere ari mu ndege. Ariko mugabo naho yaronse iby'isi, naho ari umugwiza atunga, ariko urumva nta mahoro afise. Burya inyuma yawe hari induru y'abagore 9 s'il-vous-plaît n'abana babo, hari imisibo n'imyidogo yabo. Sinibaza yuko uyo muntu ahiriwe n'afise amahera. Jewe nkora muri farumasi, yarigeze no kuza mbere akatari gake kugura imiti. Uraje imiti agura, urabona ko ari imiti nyene y'indwara zikomakomeye. Murabizi neza yuko abafise amafaranga baronse ubuzima, baronse iki, ariyo n'ingwara baca bagwara kumbure zihuye na biriya bintu nyine by'ubuzima bwo hejuru babaye. Rero naho yabironse, ariko mugabo ko atakugororoka afise, nta mahoro afise, nikimaramare. Yumviye nk'ubu rero haciye hahani ba abantu bose bagira, naho bari mu modoka nziza. Mbere nabonye ico gihe akura kwa nyafise imiduga myiza, yego kabisa ubona yuko ari imiduga ironze ego irongorora neza kabisa. Ariko mugabo kubera yuko abifise atakugororoka kuri muri we, urumva ko ata mahoro, yama n'amagorwa. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mahoro ku munyabyaha. Mwene data ukurikiranye kino kiganiro rero igitondo gishasha, kuronka ibintu ni sawa, ariko mugabo hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka. Ejo hahise hawe wahora urondera Imana, wari ufise umwete wo kurondera Imana, warasenga, warisonzesha, waraca bugufi, waragiye urumva utunujwe no kuba uri mu ntege nke, ukumva ushaka ko wogira inkomezi zo mu buryo bw'imikino, ukumva umengo naho iby'isi byose wobibura, ubwabo ukaba bifitiye amahoro, ukaba bifitiye Imana muri wewe, ukumva umengo ibyo nyine byo babihaye. Ariko muri ino minsi warabivuyemo, warabihevye, usigaye ariko biruka inyuma y'iby'isi gusa, ukugororoka warajyanitse hasi. Ariko mugabo nawe no kukubwira ngo hahirwa bafise inzara n'inyota byo kugororoka. Naho uri kurarondera ibintu, shishikara urondere no kugororoka nako, ubirondera no kugororoka, uhanire kwezwa, wumve yuko uri mwihiganwa ryo kugororoka, wumve yuko uri kuraharanira kugororoka, atakintu na kimwe ushaka yuko cokwanduza gukura ku Mana yawe. Ico gihe uzobura umuhigo kandi uzohazwa, kuko Imana izori muri wewe, ubwami bw'Imana buza buri muri wewe, uzobaye amahoro. Kandi mu gihe kizoza ubwami bwo mw'ijoro ni ubwawe, kuko bano bahigo Yesu yariko aravuga ngo ni abahigo bo mu bwami bwo mw'ijoro. Abo bahigo rero harimo abafise inzara n'inyota cyo kugororoka, baguma baharanira kugororoka, barondera ingene bogororoka ku rundi rwego, bakirinda gukora ibyaha, bakirinda gucumura. Birashoboka ko muri ino minsi rero iyo nzara n'inyota cyo kugororoka washize hasi, ukaba usigaye umunyabyaha nk'abandi bose, ku buryo abantu bakabonye bavuga ati ujya si wa muntu, ujya si wa mukozi w'Imana, ujya si wa wundi, ujya si wa wundi, ujya si wa wundi.
gutyo kubera iki? Naho yigeze kuba ari umukozi w'Imana yamenyekanye cyane, inzara n'inyota byo kugororoka byaraheze, hanyuma yigira mu by'isi aba w'isi nk'abandi bose. Aho rero uyu muntu aba agize ibyago. None rero ni umuhirwe umuntu aharanira kugororoka uko bukeye ko bwiza, kugira ngo ibyo noronka byose mbanje gutakaza kugororoka ntagomba nkabibura, ariko mfise kugororoka ibyo nzoronka byose bizoba bihaye. Sikizima n'abafise kugororoka umuntu n'umuhirwe, ariko n'umuhombe udafite inzara n'inyota zo kugororoka nabo murabyumva. Kandi Imana igomba yuko uba mu mugwi w'abahirwe bafise inzara n'inyota zo kugororoka muri bo, kuko bazohazwa. Imana izobahaza, izobaha kuramba, izobaha kubasakisha, kubumbwa, kumva yuko bafise amahoro muri bo. Dusenga Imana. Mwami Yesu turagushimiye cyane bano majambo twumvise muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, kandi tubwiye yuko hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko abo bantu aribo bazohazwa. None rero umuntu asanze ataragifise muri w'inzara n'inyota byo kugororoka, hari hageze igihe nawe yiruka mu by'isi gusa, mubw'ibyo kugororoka agatuma agashishikara kubivamwo. Umwami akaba avuze ngo none mbabarira, nziza ko imbabazi, amaraso yawe namboneke kugira ngo mugire neza, mwiyereke, imbabazi zawe zibe kuri we, hanyuma uhereye none umwe gushishikara kugira inzara n'inyota zo kugororoka. Akoze kuri Imana rero aba bakunzi bakina kiganiro, wirigwane nabo, bagirire neza, ubane nabo mu bikorwa byabo bya misi yose, babere inyishu muri ya mitwaro bafise, muri bya bindi bakugombako. Mana, hahandi habonekana umengo hugajwe inzugi z'ivyuma, ndakwinginze ngo uhugurure, bacemo barengane, baronke inyishu z'ibibazo bafise. Urakoze, turagushimiye kandi turakwizeza mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tugusabye, amen.